urazi ngene nayinde yakororeye ngaha mw'ipataro none wavuze ngo umugabo ntago kwiriza mu gitanda shaka ko ntavyakwiza nukuri haca imyaka 5 nuko atavyakwiza ntago kwiriza twigire rero ndakugirire neza ndakunoze neza wumva ico ntaruka ugenda muja hehe aharo bakubwiye kugira ugende kwenena ku mugore wanje gira n'ingoga we Vayo n'inguje no kunyara ko nukuri kasongo kwakwanya rero mumbali nanga kura induru no ushaka jewe amazira ntoke ndayakororere mw'ipataro yarutsa we urumva we kandi n'ibijya bintu wewe warayo ngaburiye nje kwitwara iki nabucu ntangaye kandi nyarako nufye je kandi gaha hano gusangayo shanki nkaca ndanirabiye nyarutuveyo cyanga aho gweyo urabona wowe mengo uri kuranya nyuma uboneye ibyuma nashoje numva nini narusha none we nawe bona uratse ngene nayinde yakoroye uri kuratebayo uje urananse sema ndagusesema gute tetwa kafudomo hana je nawe urazi ngene nayinde yakororeye ngaha mw'ipataro ariko nantevya ningire no mu nama kandi nawe nyine turanajana oya reka ivyo yigira byose banzuge ntinkakwanirize mu gitanda uko shaka kugenda mu nama utamvunye imbavu yasigaza ariko fuzira ibyaha by'akagore kanje ubuze ushaka ngende mu nzu ngende ndakuvuna go ivyo bibavu vyawe y'abandi ubundi ari kugenda ndakuvunyama itako tugende mu nama gasaka duwo kugasaka I am proud kuba navukiye ku Gasaka nakabuza usanga utahaza ariko warumvise ko havuka intwari gusa RAP HEP tankuru nziza warakoze RAP MR Saidi Braza na Chanjo Amisi Samandari mwene Mandaranga inarunyonga na inakiguno karibi wacu hasange wa muco wo gusokoza nyaduca imigani be n'ibitito mpagaze ku gasongero ko ku Gasaka ndavuze ati mwiriwe ngo zikiremba ruhororo gashikanwa mu mbabu sigatangara marangara nyamurenza wallahi nitwe dufasha kagasaka kinarunyongo ziyangereka nkuvuge sifuza ndakugabire reka nkoresha ingabire sipija kore kumujya batada kuri rimbe aciye inkuru basigara barahana ko nduwo mu muji kandi wabo kanatsinda dufata akayaga ko muvuye kwa Vy'Imana nduwo ku Gasaka I'm proud of it. I'm proud of it. I'm proud of it. I'm proud of it. Yemwe abandi bari heru tangura inama reka si ibyo nyene byatugenza hariho n'ibindi bwatujema ari akazi kare tuba dukeneye gukora numaze twari tuzi yo bari ahubwo koresha umwanya wewe utubwiye cyatuzanye ngaha hama twigira ku bundi buzi bwazo ahubwo mushefu we n'umunegeri nkabo koresha inama twigira turashize none ivuga ya ntari tunza abana boga bagaca mu biti byuki ivuga ya ntari fisi indongozi zifito kandi zitwumviriza inzego z'umutekano zibisha tabara mu mweko no cyane cyakagore kagomba kunsiramu zimbuga itamwe abantu hagaranze nakuvuna akagabo kimbese kanazi ko nasera neza n'ubu tutabana na je nawe ibyo byose birahama ibanga tubwira ko turi mbikwa n'abadamagerageza kugereza ibyacu byose n'uburyohe medicine ni Madeleine hana tayiruzogi reka nkuvuye nkurate nukuru atatse ni ku Gasaka ndabona mwese mwamaze gushika ikidukoranije rero kuno munsi uri hejuru tugera kwigeho kibazo umwe wese afise abona mu gihugu cyo tuma tugera ku mwaka wa 2040 turi gihugu cifashe 2060 turi gihugu umwe wese agenda n'imodoka sawa uwa mbere rero ikibazo afise magishikiriza ikibazo cya mbere jewe nyakubahwa Buramatari jewe mfise kuva gutanyerera gushika ibujumbura ubu ni noti 250 none tukifise ikibazo c'igitoro mu gihugu umva tuzotera imbere gute muri 2024 hebire karara ikibazo cya kabiri gifite Buramatari iyumvira indaya nazo nyene zarazimvye none ikibazo cyo kugura indaya gute zitera imbere gute n'indaya zarazimvye urakarara mwongo urakarara uhenye wagwimba reka ntunyice oya reka kuvuga ikintu na kimwe ngamuje mureke reka Buramatari warabonye ko kari kanyishiyo mbesire wende ko ndivugirira cyo ibintu vyiwawe ndakunoboye wewe tuko turahiga ibintu byo tuma dutera imbere mu gihugu cacu nawe nguzanye iby'indaya usa n'abarozi wewe Buramatari wewe cawirukaniza indaya zose dufise nka mu gihugu cacu hama twiterera imbere mu gihugu cacu ahe ewana tetwa mwese nimugabanye indoro twebandanize inama iby'indaya byo byatozanye ngaha none nyakubahwa Buramatari
uwo muntu ni wowe urize gushinga inyo ngaha ufite akaraye ngaha kutavuga ikibazo cyawe kuzavuga kwivugana twenyene ati umuntu nyakununuka amazuru nyene gisa y'ikikereso ca satani biragiye n'ubundi uri umuntu shanyarose bakagore utangura uvuga amaje muri bana nakubwe twitahire uvuga ikibazo cyawe ukabura amatanga nyakubahwa mutware njewe ikibazo afise niki nje misose nese umugabo wanje ntafungura none ushaka je ndafungura kandi je mba nihagi none wa mugore we ico kibazo nyene mu rugo musanzwe mugifise umugabo wawe yutetse ntafungura ega mutware ni kuri isi je nashatse kuvuga nashatse kuvuga yuko umugabo wanje tugiye mu gitanda ataca akora gera ubwo nka kinkuba ico kibazo kirakomeye nta kuntu na kumwe twotera imbere hari ingo zimeze nk'uko ni ukubanza tucigiye ahubwo wa mugore we nyegera ngaha tukivuganeko mufasha wanje ngarukira tuba ku rugo tuba ku rugo hari impamvu itumye nza kugucyura kasongo bavuze ngo umugabo wawe ntagukwiriza mu gitanda shawapi niko yacinya kitana kaje no kwereza mu gitanda sawa twigire rero ndakwereka byatamara ko ndabigukorera ndakunda bakubwiye ngo icyama rero wagiye ngaho ngo ndizabatware ugiye kuburanyirinira ku mugore wanje namaze kuhagera shiri tugende mu manzi ndakwereke yuko je nanje ko nize gukosora atari bya bintu wamurangayira mwe ati kugasaka